Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti mugenzi uriko uratwumviriza muri kino kigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro mwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu kigwa giheruka twarabonye ingene abantu batanguye kwiyungunganya. Turibuka ingene bashitse mu kiyaya cyo mu gihugu c'Ishinari bagafata umugambi wo kubaka ikintu gikomeye. N'ubu munsi ico kintu nico tuza kuvuganako. Reka tubanze twibukanye gato kuri ico kintu bubatse. Abo mw'isi bose bari bafise ururimi rumwe no kuvuga kumwe. Urwo rurimi nta wuzi urwo arigo, ariko twariyumviriye yuko goshobora kuba arigo rwavugwa mw'ijuru. Umurongo wa 2 w'igihimba ca 11 wo mu gitabo c'Itanguriro uvuga ngo, nuko bariko baragenda berekeye iburasirazuba babona ikiyaya mu gihugu c'Ishinari bagereraho. Ngo nuko bariko baragenda berekeye iburasirazuba. Ico kiyaya cyo mu gihugu c'Ishinari bagerereyemwo ni ca kiyaya kiri hagati y'uruzi Tigiri na Efurati. Nkuko ku murongo wa 3 havuga ngo baravugana bati tubumba amatafari tuyaturire. Nuko bakoresha amatafari mu gishingo c'amabuye na kaburimbi mu gishingo c'ubudongo. Aho mu kiyaya c'Ishinari nta buye rihari, nico catumye baciye babumba amatafari. Ayo matafari rero yatanguye kubumbwa muri ico gihe, bwari uburyo bw'ukwimenya kuko atakundi bari kubigenza. Turabe ubwa mbere muri iki gitabo c'Itanguriro mu gihimba ca 11 umurongo wa 4 haravuga ngo, baravuga bati ngo twiyubakire igisagara n'umunara uzushikire ijuru, kugira ngo twironkere izina rya rurangiranwa twoye gusanzarira mw'isi. Hano rero bavuga bati twiyubakire igisagara, mbere bati twironkere izina rya rurangiranwa twoye gusanzara mw'isi. Abo bantu batanguriye ku ntumbero idatomoye itariyo ngo twironkere izina. Abo bantu bagomba kubaka ahantu hakomeye ho guhurira. Muri ico kiyaya ca Tigiri na Efurata harubatswe ibibanza vyinshi vy'ihuriro bisa naho kumara, bisa naho ku munara w'Ibabeli. Mbere wasanga bubaka n'ahantu hagerewe guhereza abantu kw'ibimazi. Hari ahantu rero ho gusengera ibigirwamana. Kuva mu ntango y'iyubakwa ry'umunara wa Babeli, cari ikimenyetso cyo kwiganzura Imana mu kwigarariza. Ivyo vyose vyari birongowe na Nimurodi. Niwe yubakishije igisagara, niwe yatanguje inyubako y'umunara w'Ibabeli. Yagomba gukomeza umugwa mukuru w'ubwami bukomeye bunyuranije n'Imana. Kugira ngo Nimurodi ashobore gushika kuri ivyo vyifuzo vyiwe, hari ibintu bibiri vyankenerwa vyaza imbere y'ibindi. Ubwa mbere yarakeneye ko habaho ikibanza gikomeye c'ihuriro ry'abantu. Aho hakaba ari icicaro c'ubutegetsi bwiwe. Nukuvuga ko yarakeneye umugwa mukuru w'ubwo bwami bwiwe. Yarakeneye kandi ahantu ho guhagarara akaraba isi yose. Nico gituma yatanguje inyubako y'umunara wa Babeli. Ubwa kabiri yarakeneye ahantu hataramutse hitanguye, aho abantu biwe baca bumva ko bari wabo kandi bafatanye mu nda. Hategerezwa kubaho boba bakiyumvamwo ubuhizi. Yarakeneye ikimenyetso c'intibagiranwa c'ubwami bwa Nimurodi, aho abantu bose bazohora baja kuraba, bakibuka kandi bakarata ububasha bw'ubwo bwami. Hari abantu bama bariko barondera kuba barurangiranwa, ariko rimwe na rimwe hari ababirondera mu nzira atarizo,
bagahava bagarariza Imana. Abantu bo mu gihe ca Nimurodi bahurira ku munara wa Babeli nk'uko uyu munsi imva ya Lenine ari ihuriro ry'abakomunisite bose. Hakaba n'ahantu ingenzi nyinshi zo mu isi zama zigendera cane. Kubaka umunara kugira ngo bironderere izina vyabaye ivyifuzo bibi vyuzuye mu bwibone gusa. Uwo munara ntibari bawubatse ngo bawuhungiremwo, oya namba, ntibari bawubatse ngo bawuhungiremwo wa mwuzure nk'uko benshi babivuga. Turazi yuko n'imva ya Lenine itobera abantu buhungiro igihe uruzi Voroga ngo kwigira akagabo. Uwo munara wa Babeli rero nta kindi wasigura atari ukugarariza Imana. Imana yari yabwiye abana b'abantu iti mugwire muzure isi, ariko nabo mu byo bakoze berekanye yuko ibyo kugwira bitari bikenewe, ahubwo bari bikenereye kuja hamwe ngo barabe ico bashikako mu kwegera Imana yobiri. Ariko rero ingorane nuko kwegera Imana vyabaye mu mubiri, nayo Imana ntiyegerwa mu mubiri. Uko kwabaye ukugumuka guhereye mu bwibone. Umunara wa Babeli kandi yabaye inyubako ijanye n'ivy'idini. Hari ahantu ho gusenga icaremwe mu gishingo co gusenga umuremyi. Twokwibuka ko muri ico kiyaya ca Tigiri na Efurate hari ibindi bibanza nk'ivyo vyinshi. Hejuru mu bushorishori bw'iminara niho abantu bakoranira basenga izuba, bagasenga n'inyenyeri. Reka rero turabe ico Imana yakoze ku vy'umunara wa Babeli. Muri iki gitabu c'Itanguriro mu gihimba ca 11 umurongo wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo, maze Uhoraho amanukanwa no kuraba ico gisagara n'uwo munara abana b'abantu bubatse. Uhoraho aravuga ati raba n'ihanga rimwe, none iki nico batanguye gukora? Erega nta kizobananira, noneho kuco bazogabira cose. Iryo ni ijambo rikomeye cane, kubera ko abantu bose bavuga ururimi rumwe, nta karimbi kari hagati yabo gashingiye ku rurimi. Bari bashoboye kuja hamwe bagashira hamwe ubumenyi bwabo n'ubutunzi bwabo. Imana rero iravuga iti erega nta kizobananira, noneho kuco bazogabira cose. Aha rero duca tubona yuko abana b'abantu bamaze guta akaranga kabo kuvaho batanguriye kugumuka. Baciye batangura bamaze guta akaranga kabo kuvaho batanguriye kugumuka. Imana ntishobora kwirengagiza uwo mugumuko kuko kwari ukuyigarariza iyo nyene. Niho rero Imana yacishiraho igihome kigahagarara nk'akarimbi k'intarengwa. Iyo bariyeri yari nkenegwa kubera yuko umuntu ashoboye vyinshi cane. Umuntu arashoboye kuva ku isi akagenda gushika ku kwezi, kandi muramaze kuvyumva ko vyabaye. Umuntu arashoboye kuguruka mu ndege akamara ibirere n'ibindi. Urabona yuko ari bitangaza kubona abantu bagendera mu ndege ikaguruka ikagendera mu kirere ku birometero vyinshi, abandi bakagendera mu biyaga ku mazi. Ivyo byose biboneka nk'ibintu bidashoboka kuko ntivyumvikana, ariko abana b'abantu barashoboye kubikora. Ivyo byose vyerekana ko umwana w'umuntu ari kiremwa c'ikinyabwenge bwinshi. Aha rero woshobora kwibaza, hamwe abantu bovuga ururimi rumwe bose hanyuma bagahagurukira rimwe kugwanya Imana, biraboneka ko boshika ku bitari bike. Raba rero ico Imana yaciye ikora. Tubisomye muri iki gitabu c'Itanguriro igihimba ca 11 umurongo w'indwi n'uw'icenda haravuga ngo, nuko ngo tumanuke tuyoberanye ururimi rwabo boye kumvikana mu kuvuga kwabo. Nuko Uhoraho abasabagiriza mu isi yose, baca baheba kubaka ca gisagara. Nico catumye izina ryaho ryitwa Babeli, kuko ariho Uhoraho yayoberanirije ururimi rwabo mu isi yose, kandi ariho Uhoraho yabasabagirije ku isi yose. Ubu rero turabona abantu basabagiriye mu isi ubwa mbere bari kumwe, kandi ubu rero turabona abantu basabagiriye ku isi ariko ubwa mbere bari kumwe, kandi byari byabafashije muri uwo mugambi w'umugumuko. Ariko bamaze gusanzara ntibashoboye gusubira kumvikana. Murazi yuko akarimbi k'ururimi
ari igihome gikomeye kidashobora kurengwa. Ako niko karimbi katandukanije amoko menshi n'amahanga yo mu isi. Ako karimbi karahambaye kurusha imbibe z'ibihugu n'ibiyaga. Imana ishimwe. Naho benshi bavuga yuko zavutse zigakura buke buke, ijambo ry'Imana rivuga yuko hariho igihe Imana yayoberanije indimi z'abantu, bamwe bose bakavuga izabo. Ibyo byatanguye mu gihe bariko barubaka umunara wa Babeli. Kugira ngo ntibasubire kumvikana, Imana yaciye iyoberanya indimi zabo. Iyo nyubako yaciye ihagarara buno nyene. Abantu nabo baca baratangura bava ku munara wa Babeli baja mu mihingo yose yo kwisi. Ico rero ni ikintu gikomeye cabaye. Aho vyankiye yuko abantu bumvikana, niho hatanguye kuvuga indimi zitandukanye. Cari igitangaza gikomeye, igitangaza cyo kuvuga, igitangaza cyo kumva. Baciye batangura kuvuga indimi nyinshi, umwe wese akumva uwundi avuga, ariko ntatahura ibyo avuga. Mbega iyo yabaye imigisha canke no muvumo wasutse ku bantu? Mu ntumbero y'abana b'abantu bagomba iterambere babanje kugarariza Imana, cabaye igihano kuri bo. Mu bihe byose byakurikiye, abantu ntibigeze bumva ko bari kumwe, kandi kugeza n'ubu munsi ico cababereye icago cyo kubabuza iterambere. Muri iki gihe wumvirije amaradiyo, ukaraba amateleviziyo, indege n'ibindi vyerekana iterambere ry'ubu, ucubona ko ibihome biri hagati y'abantu bariko barabimenagura. Vy'ukuri ibyo bihome birageramiwe cane, biriko biragwa nka vya bindi vy'Iyeriko. Uravye iby'ubuhinga bwa none, aho umenga isi yose yahindutse akantu gatoyi, ubona umenga ivyo bihome biriko birasenyagurika. Ico ni kimwe mu bintu binyereka yuko urubanza rw'Imana rugiye gusubira gushikira isi bidatevye. Kuri uko kuyoberana kw'indimi, reka twongere ko ibyabaye kuri wa munsi wa Pentekote. Ico gihe naho niho tubona habaye ikiyoberane gikomeye c'indimi, kandi ico gihe ubutumwa bwaravuzwe mu ndimi nyinshi, kandi izo zose abari ngaho bose barazitahura. Aho rero ntivyari bikiri byo kuvuga mu rurimi rutamenyekana. Kuri uwo munsi wa Pentekote, Imana yatanze inyishu y'ikibazo cyo mu munara wa Babeli. Kuri Pentekote rero, Imana ibwira abantu iti, ubu rero mfise ubutumwa ngomba kubashikiriza. Umwe wese ndamuzaniye ubwo butumwa mu rurimi rwiwe bwite. Ico ni ikintu Imana yakoze, kandi ni ciza, nihabwa icubahiro. Mbere kugeza ubu munsi, Bibiliya imaze gushigwa mu ndimi nyinshi cane kurusha ibindi bitabo byose bibaho ku isi. N'ubu Imana ishishikara gutuma habaho guhindurwa mu zindi ndimi amajana n'amajana, kandi Bibiliya ishikirizwa amoko n'amahanga menshi yo ku isi. Ubutumwa bwiza nubwo abantu bose, kandi intumbero y'uko kuvuga mu ndimi nyinshi kwari kugira ngo abantu bamenye yuko Imana yishuye ikibazo cyo ku munara wa Babeli. Imana yatuzaniye agakiza, kandi ako gakiza kamaze gutangwa. Yabaye inyishu ivuga yuko batari umuntu ategerezwa gukora kugira ngo agakiza kiwe kaboneke. Icyo umuntu yokora ni ukumviriza ubutumwa bwiza buva ku Mana, akizera, akayihindukirira. Ico cyonyene kirahagije kugira ngo aronke agakiza. Ubwo nibwo butumwa bwiza kuri wewe mugenzi uri kuratwumviriza. Nibwo butumwa bwiza no kuri jewe. Nibwo butumwa bwiza ku mahanga yose yo mu isi. Mu gitabo gihereza Bibiliya, arico c'ivyahishuriwe Yohana, mu gihimba c'indwi umurongo w'icenda turasoma ngo, mbona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere y'iyo ntebe n'imbere y'umwagazi w'intama. Imana ishobora byose, nta n'umwe yoshobora kwivuguruza. Ubu naho rero reka turabe ibya Aburahamu, uwabaye sekuruza w'amahanga. Tubanze turabe amamo ya Aburahamu. Ubu rero nk'uko biboneka muri Bibiliya, tugomba gukurikirana urubyaro rwa Shemu, kuko nigo rushishikara kuvugwa mu isezerano rya kera. Tubanze dusome
Itanguriro igihimba ca 11 umurongo w'10 haravuga ngo uru nigo ruvyaro rwa Shemu. Shemu amaze imyaka 100 avyara Arupakisadi, wa mwuzure umaze imyaka 2 uhavuye. Uruvyaro rwa Shemu rushishikara kudondwa mu mirongo ikurikira uwo w'10. Hanyuma ku murongo wa 24 n'uwa 25 handitswe ngo Nahori amaze kuvyara Tera amara imyaka 119 ayivyaramwo abahungu n'abakobwa. Ubu rero turiko turakurikirana uruvyaro rw'uwo Aburamu ariwe yahavuye yitwa Aburahamu. Turacakurikira urwo ruvyaro rwa Shemu, kandi nigo na Bibiliya ishishikara ikurikirana. Ijambo ry'Imana rirakurikirana uruvyaro rwa Shemu kugeza no ku musaraba wa Yesu Kristo. Ibi byose Imana yabitanze nk'intangamarara. Yarerekanye yuko abantu bari mu caha. Ibyabaye kuri Kayini na Abeli byaratweretse ingene Kayini yanka kwemera icaha ciwe. Muri Kayini niho tubona yuko ubuzima ataco bumaze. Igihe c'umwuzure niho tubona ibyaha biva ku ntege nke z'umubiri, kuko abantu b'ico gihe bari barihebeye ibyaha vy'umubiri. Ubwicanyi bwari bwishi, kandi mu vyiyumviro vy'abantu harimwo imigambi y'ubukozi bw'ikibi gusa. Bari bahumye, ntibumva, eka no kuvuga ntibumva ico ijambo ry'Imana ryavuga. Bari barapfuye mu buryo bw'impwemu, kuko bari bidibamiye mu vyaha. Imana yarabahamagaye irabatumira icishije muri Nowa. Ubwo butumire barabushibuye, bigumira mu vyaha vy'umubiri. Mu nyuma mu gihe c'umunara wa Babeli turabona icaha gikomeye cyo kugarariza Imana. Uwo ni wo munara wa Babeli. Mbega nta kanara ka Babeli woba warubatse muri wewe? Woba uri mu mugararizo imbere y'Imana nk'uko aba bantu bari muri uwo mugararizo? Mu by'ukuri umuntu muri kamere kiwe harimo kugarariza Imana. Umwana umwe yaracumuye kuri nyina mu kumuhana aramufata amwicarika mu mfuruka y'inzu, umutwe awurabisha ku gihome. Aramubwira ati simbona uvuye ngaha ntaguhaye uruhusha. Amusigaho mu cumba nawe ajaho abandi bateramiye. Inyuma y'akanya gatoya yumva wa mwana ariko arabomboranya ibintu, aca aramuhamagara ati mbega wahagurutse? Wa mwana nawe ati oya mama, ndicaye kurya wambwiye, mugabo mu mutima wanje ndahagaze. Mu by'ukuri hariho abantu benshi uwo munsi bahagaze mu mitima yabo, bahagaze bagwanya Imana. Baramaze kubaka utunara twabo twa Babeli. Ubu rero mu gukurikirana uruvyaro rutera ruja kuri Kristo Yesu, reka duhere ku muryango wa Tera. Dusome mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca 11 duhere ku murongo wa 27 tugeze ku wa 31. Havuga ngo uru nigo ruvyaro rwa Tera. Tera yavyaye Aburamu na Nahori na Harani. Harani yavyaye Loti. Harani apfira mu gihugu yavukiyemwo ahitwa Uri Ibukarudaya, se wa Tera akiriho. Aburamu na Nahori bararongora. Muka Aburamu yitwa Sarayi, muka Nahori yitwa Miruka mwene Harani. Harani se wa Miruka na Isika. Sarayi yari ntavyara, ntiyagira umwana. Tera ajana Aburamu umwana wiwe, na Loti mwene Harani umwuzukuru wiwe, na Sarayi umukazana wiwe muka Aburamu umwana wiwe. Bava muri Uri Ibukarudaya ngo baje mu gihugu c'Ikanani, bashika i Harani bagereraho. Izina ngo Harani risobanurwa ngo gutera. Umurongo wa 32 nawo uvuga ngo iminsi Tera yamaze yabaye imyaka 200 n'iyindi 5. Tera araheza apfira i Harani. Iyi nkuru ni idufasha gukurikirana ibya Aburamu. Kandi inkuru ya Aburamu itangurira mu gihimba ca 12. Inkuru za Aburamu zitanguye, birumvikana yuko umurongo muri Bibiliya hatanguye ibindi bintu bishasha. Uravye neza igitabo c'Itanguriro usanga kigabuwemwo ibihimba bikuru bibiri. Icambere kirimwo ibice 11
icya kabiri naco birya bindi 39 bisigaye. Ibivugwa muri ivyo bice 11 vya mbere bimara ibihe bingana n'imyaka 2000. Ibivugwa muri ivyo bice navyo bikurikiranijwe muri ya majambo ane: ukuremwa, ingene icaha caje mw'isi, umwuzure, umunara w'ababeri. Ariko kuva ku gice ca 12 kugeza ku ca 50 ni imyaka 350 gusa. Bagenzi mutwumviriza, kuva isi iremwa umuntu yamye ageragezwa akagwa mu byaha kubera intege nke z'umubiri. Mu gihe c'umunara w'ababeri hoho, iyo Imana idaca ihagarika imigambi y'abana b'abantu mu kuyoberanya indimi zabo, ubugarariji bwabo bwari buje bukomeye cyane. Umwe wese uwo munsi yibukijwe ibyo kugira ngo yisuzume arabe ico gihagaze mu mutima wiwe nk'umunara w'ibaberi. Imana ntizokwigera yirengagiza ngo yemere ko ubugarariji bwishira hejuru. Mwene data, itandukanye n'umunara w'ibaberi uri mu mutima wawe. Umutima mubi ugusuka ukabandanya wikorera ibyaha ataco winona. Mu cigwa kizokurikira tuzorabira hamwe ivy'ihamagarwa rya Aburahamu, ari we Imana yahavuye ihindurira izina ikamwita Aburahamu. Aho Imana yatoranya Aburahamu, yatoye umuhizi akomeye mu kwizera. Aburahamu yabaye umuntu akomeye cyane uburyo bwose. Ni umwe mu bantu bahambaye bamaze guca kuri iyi si. Abantu bahambaye twobamenyera kuki? Umuntu ahambaye ategerezwa kuba rurangiranwa, ariko ndibaza ko izina rya Aburahamu ryabaye rurangiranwa kurusha amazina y'abakuru b'ibihugu bose tumaze kumva, kurusha mbere n'amazina y'abandi bantu bitwa ba rurangiranwa. Amadini akomakomeye yo ku isi ariyo y'Abakristu, Abayisilamu hamwe n'iry'Abayuda, bose baravuga iryo zina rya Aburahamu. Bamuvuga yuko ari umuntu w'intwari, w'umugwaneza, w'umwizigirwa, n'umuntu witeka. Ubugwaneza bwa Aburahamu bwabonetse aho yasubirana na Loti umuhungu wabo muri Palestina. Yabwiye Loti ngo yihitiremo intara yomushimisha, ati nanje ndatwara aho uzobushigaje. Si cyoroshe uyu munsi kuko abantu turikunda ibyiza, umuntu agomba yuko bimuhererako, hageze gutora naho umwe wese akagomba kuba ari watangura. Aburahamu yarerekanye kandi ubwo bugwaneza bwiwe igihe abantu b'i Sodomu n'i Gomora bari bamunyaze ibyiwe. Ahagiriye akabagwanya akabatsinda, ikintu yakoze yaririnze kunyaga ibyabo basi biwe batsinzwe. Aravuga ati, jewe nizigiye Imana yanje gusa, ibyo nkeneye izobimpa. Yagarukanye ibyiwe gusa, hanyuma iby'abasi biwe arabireka. Nk'uko mu ihamagarwa ryiwe Aburahamu Imana yari yamuhaye isezerano ridasanzwe, mbere rigizwe n'ayandi masezerano 3, nuko Aburahamu abona ayo masezerano amushikako yose. Uhoraho yari yabariye Aburahamu ati, va mu gihugu canyu, mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi baze bagira umugisha ku bwawe. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izohega umugisha. Imana ihabwa icubahiro. Icambere rero kirimwo muri iryo sezerano ni igihugu. Imana yavuze iti, nzokwereka igihugu kandi nzokiguha. Icya kabiri kiri muri iryo sezerano ni ihanga canke ubwoko bukomeye. Imana yamubwiye iti, nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa. Mbere yaciye imwemerera iti, uwuzoguhezagira nzomuhezagira, uwuzokuvuma nawe ndamuvume. Icya gatatu kiri muri iryo sezerano nuko n'abandi bazogira umugisha kubwiwe. Iryo ni ryo sezerano riramvuye,
ririmwo amasezerano 3 Imana yahaye Aburahamu, kandi Imana yararishikije mu gihe gikwiye, naho haciyemwo ibigora byinshi. Gusa hari agace gatoya kakirindiriwe gushika, na kerekeye igihugu Imana yemereye urubyaro rwa Aburahamu, arigo Isirayeli. Ico gihugu kugeza n'ubu baracagerageza, ariko ntibaragishikira cyose. Hari abaca bavuga bati iyo Mana siyo yabivuze, kuko byarayinaniye gushitsa ibyo yasezeranye. Mwene data, ibyo Imana yasezeranye byamaze gushitswa ni byinshi, ibyo yasezeranye nabyo bitarashika bizoshika mu gihe yabishingiye. 2/3 by'amasezerano y'Imana byarashikijwe byose, ariko Imana yavuze yuko itazobareka ngo bashikire ico gihugu niyo batayumvira, kandi ngo bubahirize ibyagezwe vyayo. Ni ukuvuga rero nibaja kure yayo ntibazoshobora gushikira ico gihugu. Hari n'igihugu Imana yadusezeraniye natwe, ni igihugu co mwijuru turonka duciye muri Yesu Kristo. Nawe mugenzi uratumiwe kugira ngo udushikire muri ico gihugu, kuko Imana yakigusezeraniye. Dusenge. Mana Data wa twese uri mwijuru, turagushimira kuri Imana y'ukwizigirwa, wabereye Abisirayeli umwizigirwa, wiyumviriye kuri Aburahamu umusezeranira amasezerano akomeye. Kandi natwe abari mu isi uyu munsi wadusezeraniye amasezerano muri Yesu Kristo y'ubugingo budashira. Ndasenga kugira ngo Mana ntihagire uhusha ubu bugingo. Uyu muntu ariko aratwumviriza, Mana ahindurwe n'ijambo ryawe, yizere Kristo Yesu, azoragwe ubwo bugingo budashira. Ndabisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ikigwa cy'uyu munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha. Wakoze kumviriza ikigwa cy'ijambo ry'Imana cy'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu 2 uturongo 2 duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71